Imana ishimwe. Navuze nti nako ndavuga ko nyohewe nuko ntanguye ku kwezi kw'abakobwa b'Isiyoni, hama Imana iraza kumfasha ngira ico mvuze ku bakenyezi gatonyi imbere yuko tubandanye. Barimwo nabo nyende mwijambo ariko nabandi mwese murimo. Imana ishimwe. Ijambo nshaka dusangire umutwe w'ijambo turabe muri Matayo 4:4. Badusomere muri Matayo 4:4. Aramwishura ati vyanditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa ariko atungwa n'ijambo ryose riva mu kanwa k'Imana. Amen. Amen. Imana ishimwe. Badusomere no muri Deuteronome gusubira mu vyagezwe igice 8 umurongo wa 3. Gusubira mu vyagezwe igice 8 umurongo wa 3. Nuko yabacishije bugufi yemera ko musonza, araheza abagaburira manu mutari muzi n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo bamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ivyo kurya gusa ariko atungwa n'ijambo ryose, atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho. Amen. Amen. Imana ishimwe. Turaganira kuri aya majambo ariko nagomba kandi gutangurira ku mwumvise yuko umuntu adatungwa n'umukate gusa ariko atungwa n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Imana ishimwe. Aha tuhageze Imana irikivuga ku muntu wese ko adakwiye kubeshwaho n'umutsima gusa. Urumva ntiyakuyemo umutsima urakubeshaho nawe nyene kuko umubiri urakeneye umutsima, ariko iranavuze ko udakwiye kubeshwaho n'umutsima gusa, ukwiye kubeshwaho n'ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Ijambo ryose rivuye mu kanwa k'Imana. Hari gihe novuga gute ngaha anye hejuru muri Deuteronome gusubira mu vyagezwe aha hejuru baratubarira yuko ngo Imana reka bahadusomere kuva ku murongo wa 2 ni gice 8 kuva ku murongo wa 2 n'umurongo wa 3. Kandi muze mwibuke urugendo rwose rwo mu bugaragwa Uhoraho Imana yanyu yabarongoreye imyaka uko ari 40 kugira ngo abacishe bugufi abagerageze amenye ibiri mu mitima yanyu yuko muzokwitondera ivyagezwe vyiwe canke ko mutazovyitondera. Nuko yabacishije bugufi yemera ko musonza, araheza abagaburira manu mutari muzi n'abasogokuruza banyu batigeze kumenya, kugira ngo abamenyeshe yuko umuntu adatungwa n'ivyo kurya gusa ariko atungwa n'amajambo yose ava mu kanwa k'Uhoraho. Amen. Amen. Imana ishimwe. Hari ibintu Imana ishobora kugucishamo apana kubera ko ndabizi yuko nta kintu na kimwe gishobora kunanira Imana. Imana ishaka kuguha umukate yoguha. Nongaha mu ijambo ry'Imana murabizi yuko yagaburiye ibihumbi n'ibihumbi. Urumva kudukate 2 kubikate 5 n'udufi 2. Imana ishimwe. Kandi bakarya bigasigara. Rero kucereke kukugaburira umukate Imana ni nyenevyo nta kibazo kirimo, ariko irashobora kugucisha mu nzira aho utazobironka kugira ikwigisha. Igihe cyose Imana yagucishije mu nzira umenga iragumye, inzira igumye novuga gute inzara ikagukubita ugahura n'inzara ukabayumiliye canke ugakogwa isoni ukabura icyo wambara ugasonza ukagira ikintu cyose
umenye yuko imana suko yananiwe no kugukura muri ico kintu ahubwo irikirondera umutima wawe irashaka yuko umutima wawe canke amaso yawe ave kubiboneka nave kuri wa mukata uboneka irashaka ko uyizera ko ishobora kugutunga yo hari igihe umuntu aronka akazi gakomeye peu importe amafaranga bo baguha ayo boguha yose ukaba wewe uri mu amaso yawe n'umutima wawe biri kuri ayo mafaranga urapfuye uneza urashobora kubaho nabi ufise ayo mafaranga ukabaho nabi ni kuvuga ikintu cyonyene kizoguha muri iryo jambo ry'Imana harimo ukukubeshaho harimo security harimo kuguhaza harimo kugutabara ikintu cyose rero Imana irashaka ko abantu bakura amaso kubiboneka ariko bakayashira kuri yo nubwo ufise akazi keza nishaka kugahagararako ko ari ubayeho kubera akazi ishaka ko nubwo ufise akazi keza yibarire ko ira uzi neza ko ari kubeshejeho kuko akazi karashaka guherejo irashaka kumenya udakekeranya ko ari kubeshejeho Imana ishimwe jewe ndabifitiye intahe mugabo sindabijamo cyane ariko narigishijwe n'Imana kubeshwaho nayo mu ntango ugitangura kubaho ubuzima bwo kubura ukabona umenga nta baragusavye ikintu nta mafaranga yacu ufise urapanika cyane ukagira ubwo ukavuga none bica bigenda gute urumva bica bigenda gute rero hari ukuntu nyene abadamu tuba dushaka turakunda security hari ibintu tuba dushaka ko bitegerezwa kubaho ifo kubona ko umwana afise icyo afungura ifo donc hari ibintu ku mugore bitangura umwana kirazira ko abura n'ikintu na kimwe urumva rero habuze ikintu umwana yo iba sinzi kuno kubari ni alerte urahungabana ariko muri uko guhungabana nyene Imana yakubara ati none ukwizera uranyizeye kweli wibaza ko uwo mwana je ntamukunda uwo mwana ni uwawe wenyene canke nanje ndamufise ko uruhara nanje ndamukunda n'uwanje ariko nkeneye dabo kunyizera ko ari je ndababeshejeho apana kuguma ubona utangure gutelefona urondera umugenzi wandika ka message nta condusha uje kuba onkle uje kuba tante uje ivyo nivyo Imana ishaka guhagarika reka gushira umutima wawe ku muntu ikene kubeshwaho nayo Imana ishimwe ikene kubeshwaho nayo ariko irashobora kukurekera muri ivyo urabona abanyesirayeli yari gushobora kubakura muri Egiputa hamika bacisha mu yindi nzira bakaca bashika binjira mu gihugu c'isezerano ngo hariyo ngo amata n'ubuki Imana ishimwe bagashika bagishikiramo ariko si kubwo c'est pas par hasard canke si kubwo igihamana Imana ishobora kuba yarabacishije muri Egiputa yari keneye umutima wabo yabikoze uko kubera keneye umutima wabo Imana ishimwe ngo barakubitwa n'inzara baranyotegwa bashatangura kwicuza ivyo bahora barya muri Egiputa ariko Imana yari kirondera umutima wabo bwari ubwoko ari ukuntu bahora batubarira ngo abantu barakizwa ngo hama mugabo akaca yinjira mu bwami bw'Imana mugabo umutima wiwe ukaguma wuzuye mu isi mugabo urumva akaguma yuzuye isi ni umwana w'Imana mugabo isi ntiramuvamo yaje mu bwami bw'Imana mugabo isi ntiramuvamo Imana ishimwe aguma yifuza ivya hariya rero hari ukuntu Imana hariyo sinzi umuntu yigeze kuvuga ngo ntushobora kweshapa Imana ntushobora kuyicika kubwo urukundi gukunda nishobora kuguha agakiza hama ucushikira mu bintu byuzuye
byose bice bigenda neza imyaka yose bigume bigenda neza ntazo bari umuvyeyi mwiza iragucisha mu kintu ira permeta ko ico kintu kigucako kugira kandi ikintu kibabaza kandi ntiduca muri bimwe hari uzoca muri iki uwundi agaca muri iki uwundi agaca muri iki ariko aho bija hose Imana ikirondera wewe ishaka igukanyure igukuremwo ubwibone bwose woba warinjiranye mu bwami bw'Imana ubwibone kuba wumva umenga ni wewe urihagije hariyo n'abakubari ati jewe vraiment je sinigeze ncumura sinaba mu byaha gusa nyene Imana yarangiriye yarampaye agakiza mugabo je nta byaha sinakubaganye kaca wumva umenga haya ndakubwira umuntu bavuze agakiza mubona afukamye akarira agasubira akarira kabari Imana yo ndagushimiye nibutse ko wankijije ndagushimiye nuko azi aho yavuye uwo muntu azokwama ariko arashima Imana imyaka yose uwo mutima ni Imana ishaka hamundi nawe akaca kubara ati twebwe vraiment muhira twakuze nta byo gukubagana twaronse indero kuva kera ntitwagiye mu bintu urumva uyo rero ntabona n'igituma yakijijwe urumva abona umenga yabikuriyemo ntiyakubaganye abantu bariko barashima bavuga ati Yesu turagushima ko waje kuducungura wewe ntakumva ni muri ko muvuga ururimi rumwe ariko Imana iraza aho bazohurira irakureka hama mu buzima bwa misi yose iraza akantu kamwe izokora kamwe konyene kakagutuma ufukama ugakoma induru ukayihamagara ati ndapfuye mfasha Imana ishimwe oya vraiment ndakubariye uraca bugufi ari umunsi twagenda hari amasengesho aba kuri Odon Palace muri ville amasengesho aba saa 6 tuca turagenda ico gihe aho kantu karantwengeje kandi karanyigishije uwo muntu bariko bashinga intahe baraza hacaza umukobwa aca shinga intahe aravuga ati jewe nagoma nshimira Imana yuko yampaye agakiza hama nchemeza na universite naragize memoire hama muri uwo mwaka nyene icimpa n'umufiance muri uwo mwaka nyene cendonka n'akazi keza urumva yakiriye agakiza aciyaheza universite aciyaronka umufiance aciyaronka akazi keza aciyagira mariage kandi nziza urumva ariko arashinga intahe nza numva umuntu twari twisharanye iruhande acavuga ngo nturamenya Imana ngo ivyo vyose ngo ni sawa ngo mugabo itegereza kurondera ahantu kwigishiriza hamwe kuko wogenda gutyonye wokura uri gifine nta buzima wobuzi uzobona ko byose ntuzotahura umuntu yashonje ntuzotahura n'umuntu yananiwe mu ishuri akaguma dubagura agasubira akadubagura agasubira hahandi yumvise ishuri acahamuka hari abantu bumvise ishuri bacahamuka kubera iki yaradubuye kenshi yarayobewe kenshi rero hakacaza undi muntu akacavuga ati ndashima Imana je vyari byoroshe nta kibazo hakacaza undi nakavuga ati jewe maze imyaka 10 irenga narasengeye umufiance nubu sindamuro sindishurwa kuri ico kintu namafukamye kubera umufiance ndonka umugabo ukazumva ubundi avuga ati mpejeje ishuri nciye ndonka umugabo abandi bakavuga ati akazi ntaco ntakoze narabivye ndakabibira ndabiba kubera kugira ndonka akazi nako nigeze ndonka imyaka iraheze mugo munumva umuntu wese arafise rero haheze igihe urumva haheze igihe niko ndabumvisha ukuntu umuntu Imana irondera umutima w'umuntu iyo rero yoroheye ukemera guca muri ico kintu kigahera
uvayo umutima wawe wahindutse uko Imana yabishaka kandi ukanyaruka kuvayo. Imana ishimwe. Joyce Meyer we yavuze ati iyo ikintu utari bugisimbe nturi bugisimbe ngo ubandanye. Rero kubera ko utari bugisimbe utegereza guca muri iyo nzira yicemwo unyarutse ahubwo kuko urumva utegereza kuhaca ahubwo hace unyarutse kugira uhabye n'ingoga. Urumva hariyo urumva uwo mudamu rero yagize mariage wewe isomo yagize yaciye kubita nka 10 ans atarabyara. Ndakubariye yarasenze arasenga arasubira. Mugabo urumva nkakonye nkubunye uyo muntu yaricaye iruhande yanjye akavuga ati ati hariyo kimwe utegereza kwigiramo, hariyo kimwe utegereza kumenyana n'Imana. Byose ntibyoca bigenda gutyo wonye neza byose. Ati hariyo kimwe utegereza guhura n'Imana mugahura neza. Rero ikintu ngomba kubabarira nushira umutima ku bibazo wowe uri kuracamo. Nta numwe nababariye, umwe wese afite inzira yiwe, umwe wese arafise kimwe ariko aracamo canke yaciyemo. Mugabo icyo niko ndakubarira nushira umutima cyane kuri ico kibazo, ahubwo rondera Imana ikirarondera kumenya muri ico kintu. Ishaka kumenya iki? Ishaka kuhigira iki? Hari umuntu aca yicara bikanka nuko asubira gusenga na dimanche agahagarika kuza gusenga kubera iki? Kubera ico kintu camukandamije. Ego ndabizi kuko ndabizi ko hari igihe bigutwara n'inguvu, biragutwara inguvu kumva ko atani inguvu zo gusenga ufise. Mugabo nje kukubarira icuru kuracamo cyose gikure kwa amaso hama ubaze Imana urukunyigisha iki muri iki kintu. Ifoko ndagikuramwe icigwa hama mbandanye mbaye Joyce, uyo mukozi w'Imana yitwa Joyce Meyer, nturi bugisimbe utegereza kugicamo. Imana ishimwe. Rero bazi Imana, senga, ntureke no gusenga kuko uzoba uri kuritevya mu bugaragwa, uzoba uri kuritevya mu bugaragwa. Senga ubaze Imana ishuri ni giki uranyigisha muri iyi situation, ni giki uranyigisha, nirihe shuri nkwiye gukuramwo ngaha anya. Kuko ndakubarira uwo muntu aciye aho hantu asohotse muhuye azoba ari undi muntu, azoba ari umuntu adacu imanza. Hari umuntu nawe yaciye muri ivyo bintu hama mu nyuma arabirengana arabivamo abivuyemo hama cha ari sinzi kuntu yicaye ariko araraba abandi ukazumva haje umuntu ngongo gute sindamutahura ujya mu pasteur kwereka akora guca kwereka agira gucanye kwere. Urumva abantu ukuntu bariko baridogera situation kanaka cankiki wowe yarabumvirije acha bari ati jewe naravuye ahantu ku nta manza nkica kuko narabonye icurya ciyemo nandi ndashaka kugicamo. Urumva amanyama yaraheze yavuze ati namba mpagaze ni kubw'inkomezi z'Imana, namba nambaye ni kubera Imana, namba ndonka ico mfungura ni kubera Imana. Nta kintu na kimwe niyitirira, nta na kimwe niko ndiyitirira. Kubera iki? Yaracishijwe ahantu hamara kura biramukuza arasohoka. No munsi n'umuntu akomeza abandi, n'umuntu akomeza abandi. Imana ishimwe. Rero ico kintu cyo kiragucinyiza, reka kucica nuce wicara hama amaboko ushire hasi nusubire gusenga, nusubire no kuza mu makoraniro n'abandi. Ikintu cyose kuracamo kirahera, kirafise kiringo caco kirahera. Nta kintu na kimwe kidahera, nta na kimwe. Imana yakuvuze ko cyose uzokibonesha amaso gutya cyose, ariko no munsi kitaragushikira uriko wifata gute, urukubaho gute?
urukubaho gute uraryama mu gitanda ukifuka hari uwambariye hari umugenzi yambariye ati umvirize ntimudasubira ko mbariye kuja gusenga ntimudasubira mundeke nduhuke urumva wewe ico kintu yaciyemo cyamutwaye ahantu yumva umenga narasenze narabivye naragize iki Imana ni kuvuga ko itanyumva kubera abandi irabibakorera je ntikirabikora urumva numubabaro acavuga ati sinkenere ko mumbari yanje gusenga reka ndyame hama mbyutse ndabe filme niko kazi mfise urumva mugabo muri ivyo nyene Imana ikakurungika kuba ati genda mugumane umwicari iruhande kandi ntumubuze n'ikintu na kimwe mureke mugabo umwicari iruhande hama umutera intege buhoro buhoro urumva munamusengere nta gihe Imana ishobora kuguhagurutsa ukumva iguteretsemo umutwaro w'umuntu izina canke ry'umuntu kavuga ati sengera unaka sengera naka ukumva uri kuramusengera ntuzi gituma ntuzi n'ibyo ariko aracamo mugabo ikakubara ati musengere petete ko bariko araca mu bihe bigoye mugabo akeneye inkomezi wowe uri kurasenga ariko arongezwa inkomezi Imana ishimwe uri kuramufasha hama ikindi kintu naco amakoraniro basha ndababarire urabona amakoraniro uku kuntu duhura dimanche tugahura muri serire ndakubwiye iyo umerewe nabi ni kuvuga wavyutse wumva umenga wacitse intege umerewe nabi urumva ntukeneye gusenga nta kibazo wowe haguruka woge hamuze wicare ahari bene data gusa naho utovuga basha ndababariye umenga bagucometse kuko bene data baraza turahanahana inguvu hagati yacu nambara ikintu ca mbere satani akora ku bantu ukaburi kuca mu gihe kitoroshe ikintu ca mbere satani azo kubarira ni kuja kure y'abana b'Imana kubera arabizi ubegereye ukaza mu ishengero uca usubira kugira inguvu naho utoba wavuze izi ndirimbo korale gusiririmbe abasenga bavuge mu ndimi ndakubariye umenga ni ibintu bariko baragucomeka usohoka ufise inguvu inje bituma Bibiliya tubarira ngo uko ibihe bishishikara kumera nabi uko ibihe bigenda bigora ariko ngo mushishikara gukorana kubera iki uraharonkera inguvu naho utovuga uvaho ufise inguvu Imana ishimwe rero ikintu cyose wowe uriko uracamo haguruka ntuwemere kuguma wicaye muhira no kwifuka ishuka ngo uryame ingo dimanche wicare wumvirize abasenga hama wumvirize n'abaririmba wumvirize n'ijambo ivyo vyonyene bizogutunga hama ico gihe kirengane uzoca ufasha abandi Imana ishimwe uzoca ufasha abandi ntushobora gufasha umuntu ashonje wowe utigeze usonza Imana ishimwe ntushobora gufasha umuntu kumutahura ku bukene wowe utigeze ukena hari ibintu ngene Imana izokwemera kucamo kugira imbere uzofasha abandi si kugira upfe ni kugira igutegure gufasha abandi imbere Imana ishimwe rero ntugumurira wicaye ntugumuvuga Mana kubera iki je niko ndacamo iryo sengesho kera nahora ndavuga Mana kubera iki jewe kubera rabanaka urumva kubera iki jewe mugabo narabihinduye irafise irikira gutwara hatandukanye na naka hari aho wowe irikira gutwara hatandukanye na naka kandi aho uri kuraca hararengana Imana ishimwe hararengana ukeneye iki ukeneye kwizera yuko uzobeshwaho n'Imana gusa Imana ishimwe muri ivyo nyene iragutunga muri ivyo nyene muri uko kubura iragutunga iragukomeza iraguha ijambo Imana ishimwe cyane rero ntimuhagarare ku bintu uri kurabona ntuhagarare kuri ivyo wonye ariko rondera Imana ikiravuga muri ico kintu rondera Imana ikiravuga muri iyo situation Imana ishimwe rondera Imana ikiravugana nawe
hama kandi ibihe bigenda birutana, ibihe birarutana. Iyi sezo iragucisha muri iki, iyi sezo igihe kanaka ukaja mu bindi. Imana ishimwe. Ariko nasanze ibikurondera umutima wawe igukomeze hamukomeze abandi. Imana ishimwe cyane. Reka ngeze ngahanye hama ndashaka muhaguruke dusenge hama dusabe inkomezi Imana. Ikintu cyose ubona umenga gihagaze imbere yawe kidashaka kukubisa, kidashaka kutera imbere canke ushika Imana ishaka kushika, haguruka dusenge. Imana ishimwe. Turakeneye gusenga, uraronka inkomezi hama uri kusenga hoho uri kumwe n'abana b'Imana, ndakubari uronka double. Igihe cyose umuzorabe nta bantu baza wumva umenga ntiwashaka no kuza kugusenga dimanche hama washika ngaho ugataha urundi muntu, kubera ko ikoraniro n'ikindi kintu. Rero mu gusenga umwe wese yiyumvire hariyo ahantu ashaka gushika, hari icyo Imana yakuvuzeko, hari icyo Imana yakubariye. Imana ishimwe. Nibutse yuko hari igihe Imana yatubariye amasezerano ikakubarira ikintu, ndakubona uri ngaha uri gukora iki, ndakubona urumva Imana ntibesha, ikintu cyose yakubariye burya nico. Ariko Satani azokuzanira ikindi kirere ku buryo utangura kubona nuko bya bintu Imana yavuga ntibishoboka, kubera igihe uri kuracamo. Imana ishimwe. Subira wiyibutse icyo Imana yakuvuzeko, subira wiyibutse novuga ni icyo umukozi w'Imana yoba yarakuhaye ijambo Imana ikuvuzeko. Imana ishimwe. Namba waranditse mu ikaye ikintu Imana ikirakuvugako, uze gushika muhira ugisome hama ufate iyo kaye utembere mu cumba uyatura ayo majambo, uyatura. Imana ishimwe. Uyatura icyo Imana yakuvuzeko cyose, fata aho wacanditse uciyatureko, ugisubire uciyatureko, kuko wowe utiyatuye ko ayo majambo hariyo yandi majambo y'umugwanizi azoza kukongorera. Birakenewe ko we wibwira yandi. Imana ishimwe. Umwe wese arabona icyo Imana yamuvuzeko, ni kuvuga twese hari icyo Imana yatuvuzeko. Ni mukigwanire, ni mugiteramire, senga, ikomeze, ronka inkobezi hama uciyatureko, ucature ijoro. Muri Habakuki niho hatubarira ngo candike. Urumva? Hama urindire ucandike, ukigumize, ukibike mu mutima wawe. Si kubi sahanu hari ni Bibiri tubara kucandika mu mutima wawe, bavuga ko n'umutima wawe. Sinibuka ijambo bakoresha mu Kirundi, ariko baba bariko bavuga fata iryo jambo ribike mu mutima wawe, naho ryoteba ngo rizoshika, naho ryoteba rizoshika. Imana ishimwe. Rero fata iryo jambo Imana yakuvuzeko, giyatureko, gibwire ijoro n'umurango, gibwire bisubiremo. Hariyo amavision, hariho ivyo warose aho wibona, hariho ivyo abakozi b'Imana bakuvuzeko, hari ivyo wanditse, hari ivyo wagize vision ukabona ukandika. Ivyo bintu nubite ni Imana yavuze kandi birashika.